Mwaramutse canke mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro vya radio Isanganiro cyane ikiganiro Uburundi buraririmba. Uburundi buraririmba ni ikiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki w'Uburundi. Tutavuze ngo uno muririmvyi yakoze iki ariko akora iki canke arota akora kiriya. Uburundi buraririmba ni ikiganiro kivuga ku iterambere ry'umuziki aho umuririmvyi canke wese afise ico amaze mu iterambere ry'umuziki w'Uburundi aza agacana igicaniro maze akaducira umugani agashobora kutuganira kuvyo ashoboye gusumba ibindi kigacabira akarorero ku baririmbyi canke abo bose bafise ico baterera mu iterambere ry'umuziki w'u Burundi. Maze imisi muko murayibona munavyumva yuko Radio Isanganiro isigaye iva muri studio igashika ku kivi igashika gutemberera abaririmbyi yitwaje iradio ikongera ikitwaza na television. Kino kiganiro cy'uno munsi tukaba twashitse ku muririmbyi musanze mumenyereye mukunze muzi cyane amaze gutera iteka igihugu inshuro nyinshi akaba yitwa Satbi bazi ku izina rya Satbi turamuhaye ikaze mahoro izina ry'ukuri akaba yitwa nitwa Bizimana Abubakar Karum nkaba ndivukira mu gisagara cya Bujumbura muri quartier cy'ibitoke ariko nkaba narakuye mu Kanyosha akaba ari turaguhaye ikaze muri kino kiganiro akoze cyane tubamenyesha ko ari justice ari mu buhinga bw'ivyuma bwa televiziyo yafatikanije na Reno twese kino kiganiro mu gitegure nanje Christian Xavier twarabiganira mu minsi heze turabisubiriyemo uno munsi rero turacana igicaniro tuganira ku gice ca mbere ca kino kiganiro kuvyerekeye ico bita label canke label ni jambo ritafisigiye kiri ninya mu gihugu cy'u Burundi mugabo bamwe bamaze kumenyera mbega label niki label irangwa niki ijamwo bande bakora ibiki imaziki ngivyo bibazo bikuru bikuru tuzakugaruka ko kuri ko kiganiro Uburundi buraririmba mukanye rero tugira twakire canka twakire murana ko yatwakiriye Satbi urakoze cyane ko nawe watwakire mu rugi wawe iri niteka mwa Satbi bashobora gusoma kuri no nurire cyane Lebo rero Satbi uri muri Lebo yitwa gute ndi muri label ya Empire Avenue nkaba kandi ndi na CEO chef executive office wa Empire Avenue. Empire nukuvuga iki Empire nukuvuga ko ari bwishi mu buyobozi bwagiye hamwe cyangwa mu migwi myinshi abantu bagiye hamwe kugira ngo babashe gukora ikintu ngakujya tora twumva ko Empire ya kera yaba ari ubwami bwishi bwagiye hamwe kugira ushore kugira ubwami bw'ubwami nukuvuga ko muririmbyi wese ari muri Empire aba afise abantu bamukurikira umurakubajije lebo wosigora ngo niki lebo explication lebo ni uvuga centre d'intérêt iri hagati ihuza isoko ry'umuziki n'umuririmbyi numva yuko ari definition ikomeye mbega lebo ijamwo bande lebo ijamwo aba artiste ikajamwo abantu bajejwe public relation aba manager n'aba technicien kuvuga abantu bajejwe gukora ama son audio canke visuel n'ibindi uravuze abantu bashika nka batatu bane batanu mwese afise cakora tubwira umwe ni cakora manager ajejwe kurondera no gushikana ibikorwa by'umuririmbyi kure akarondera n'amamarché atandukanye ndetse akanaba n'umuntu ategura ikintu cyose cy'umuririmbyi imbere y'uko gikorwa akagishikiriza chef executive officer kuvuga yuko we niwe aprepara ibintu byose amamarché amaku y'umuririmbyi hakaba PR ari we yitwa public relation ajejwe public relation kuvuga ko ajeje communication araposta agakomunika mu mapage y'umuririmbyi n'abafana biwe hakaba n'abandi baba technicien nka audio producer canke video director abo nibo baba bari hejuru bashobora kuyobora label cyane abandi hari abaririmbyi bo barabaririmbyi nibo baba bahuza abantu bose hari n'igihe usanga umuririmbyi wenyene ubwiwe ashobora gukushira ko izo nzego kugira ngo ibintu byiwe bigende neza akaba ari waziriha umwe wese afata porsa taje iyo gikorwa ciwe cyose yakoze turatora n'abatamvyi baje batamba bari muri label label baje batamba
turamara imyaka murabakodesha canke baba barimwo ntibari muri label comtel ariko dufata nk'abantu bo muri label parce que n'abantu batambiye satb alors que la label ni label ni ubuyobozi bwa satb hagaca haba rero n'ujejwe ivy'umuziki mu arrangeur n'abari muri lebo video producer dufate kuri audio indirimbo haba hariho mu arrangeur aho twita aba producteur muri kino gihe ino bamita aba producteur mugana ba arrangeur akaba n'aba director directing video z'umuririmvyi abo bose bateza ko bari muri lebo kugira ngo lebo ego turumvise abagize lebo tukumva ivyo bajejwe mbega iyo bariko barakora ninda bari hejuru yabo bamwita gute manager aba afise ikibanza kinini cyane nta utwara manager nawe muri lebo ni CEO chef executive office niwe atwara bose muri rusange ariko ujejwe ko uzwi nk'uhagarikira ibikorwa abari manager abazi vyinshi na true nyinshi ego usora udufaranga hagize nk'umuntu ashaka kwinjira umunyamafaranga umunyamitahe agashaka kwinjira muri label ace yitwa gute investisseur n'uvuga ko umuntu investissa muri lebo mugasi kuvuga ko abari we atwara lebo oya ni nguko utwara lebo nawe ashobora kuba investor birashoboka ko ukora ivyo yari ko ari bibiri canke ugasanga bigarukira gusukamo amafaranga mugabo atabari we chef nuko uwo kubaza turazi neza yuko dufitiye muri kahise twarumvise imigwi ikomeye gose yabayeho nk'amabano ukumva mugwi na karanga ukumva n'indi migwi ugasanga umwe nk'iyo mabano yatwagwa radio televiziyo y'Uburundi nayo ikaba ifise ubushikiranganje kukira ubwo bushikiranganje bukaba muri leta cyangwa ugasanga uwundi mugwi utwagwa n'umugambwe ico gihe hari umugambwe umwe ugasanga amafaranga bahembwa ava muri uwo mugambwe cyangwa ugasanga n'umugwi wa ministeri ya culture hari na karanga n'izindi twagiye tubona abo bose nibo bashoboye gushika kure kandi imigwi yabo igatera imbere mu nyuma ivyo byose byarahagaze gihaza imigambwe myinshi hama mu nyuma tubona abaririmbyi mwese yimenya twarumvise abaririmbyi babayeho mu myaka 93 kuduga bamye bimenya mu nyuma rero tukabona umuririmbyi umwe afise manager cyakagira producer umusukamwe amafaranga cyangwa uja kuyarondera hama ejo bundi nta n'imyaka iheze tubona amarebo atangwe kuba menshi kandi hariho ayo usanga akomeye kubgawe ugeranje ibihe label itari bwaboneke niki gihe hariho itandukanirizo ego itandukanirizo irahari ugiye kuraba nibaza yuko na cyashye wa Miss gihe atwara prix Kalao yari akiri munsi ya ministeri cyangwa munsi ya radio television nationale y'igihugu nibaza yuko connection nico gituma umuririmvyi aronka za awards rero connection umuririmvyi nashobora kwikorera vyose bisanzwe kwaza umuririmvyi we abajejwe kuririmba bindi bihugu si nkuko twakoze twebwe nico gituma ivyo twabonye ari amakosa twagerageje kuvuga ati ivyo tutakoze tubikora ubu umuririmvyi nashobora kwikorera indirimbo wenyene nashobora kwifata indirimbo ahejeje kuyikora ngo asha yisanzaza wenyene hose na hose ngo bimukundire arambire mu kazi biramufata nguvu nyinshi ugasanga aradebukiwe rero lebo icifasha iragushikanira akazi kawe kure ikagenda ikavugana n'abantu bajejwe distribution n'ibindi byose bigira bishira umuziki ku isoko eka ni nayo ije imbere igihe urondewe kuri show canke ikarondera show hama ikazana mukagira percentage sino no kuntu amasezerano bamwayagiraniye bivuga ko kugira ngo muri ivyo agire attent y'ibya bintu bikomakomeye agomba kuba afise abandi abantu bashika ahantu we adashika rero tugarutse inyuma kujya mwatwibukije ba chanchi wa Miss ndafise video bariko bari bavugiriza muri bateau nimbari mu Swiss nimbari bari muri Hollande barahaciye aho hose bari bafise abantu bari imbere swat yari minister hama hakaba television nationale y'igihugu yo yari ihagaze tufate nko muri kino gihe television y'igihugu ico gihe yari nka PR ijejwe public relation yabo mushikana kazi kabo
kwerekana ku banyagihugu hama ministeri yari nka management ico gihe urumva zari institut zibiri zikomakomeye cyane byari bikomeye cyane kurusha no munsi parce que abari mu kuboko kwa leta y'igihugu ndetse n'ubumenyi bwinshi bari bize bari muri televiziyo nationale y'igihugu eka n'incabwenge zari muri ministeri kuvuga ko bari bafite amahirwe menshi par rapport no munsi twega aba jeune ariko tubona ko bikenewe tukaca tutanguza mukabura abashoramo imitahe mukabura nuko ababijeje baba hafi ego reka tumere nk'abatera imbere twibutsa ko kurikira radio isangano ko turi mu kiganiro Uburundi buraririmba mukanya duhava tubandana tubibutse reko turi mu kiganiro Uburundi buraririmba aho twacanye igicaniro mu rugo kwa Satbi ariko aratuganirira twiga kuvyerekeye label mumvise ko afise label yatubwiye ibigize abayigize umwese ivyajejwe aranagerageza kuvuga aravye abakera n'ubu reka rero duterise muteri ntambwe tumubaza ikibazo kijanye na label turakunze kubona tuje muri kubu abaririmbyi batangura label hamugasanga bamwe barayivuyemo bagiye ahandi canke barabihevye canke barabandanije niki gituma umuririmbyi aja muri label niki gituma avamo niki gituma arambiramo duhereye igituma ajamo ndashobora kuvuga nk'akarorero hariho ama label akomeye cyane ku isi nka Universal Music Universal Music yo igufashe uragira n'imyaka 3 udasohora indirimbo gira 3 ans udasohora indirimbo ivyo bintu rero usanga byafekta umuririmvyi kamuja mu mutwe cyane n'abantu bavuga ati uri muri label ntusohora kwa ariko ugaca usanga label yoyo iba irikira prepara inzira zuwo muririmvyi birikiritaza iritaza azoca he niyaza ama obstacle ho byose kubitegura umuririmvyi ashike kirategura ubusize rero ico kintu nico gukunda kenshi usanga umuririmvyi atitahura kenshi abantu baba muri label najya utitahura kiretse mufuye amasezerano ntakurikizwe ariko iyo umuntu wese akurikiza amasezerano yiwe biba biri facile cyane kugira ngo umuririmvyi abandanye rero ivyo biragora cyane abaririmbyi kwisi nzima kwicara 2 ans udasohoye indirimbo uruke muri yo 2 ans abaje n'abaririmbyi babiri bakaza bashaka yuko avugwa yumvikana ko akiriho ko hari iyo ni example no guha na Diamond yinjiye muri Universal ariko aravayo wenyine bire bamubitse umwaka wose n'umunsi aravayo avuga ati ntabwo nabishoboye mwe murabe sino kwihanganira iminsi ibaye myinshi kandi ahembwa afise byose n'amafaranga baraguha amamiliyoni menshi cyane ariko rero iyo utari kurakora rero bica bibiki nawe urumva kutabaho urumva kutariho ikibazo gituma usanga wahereye ku bituma umuntu avayo ubanza tubwire igituma ajayo iki gico tuma umuririmbyi yumva ko ashaka kuja muri label rero abakeneye iki label ni ikintu umuririmbyi ari muri label araba marke par rapport utari muri label araboneka agakora cyane akaboneka abakeneye ijya visibility rero kuba label iba ishika kure label muri abantu bibiririmbyi nka batatu muri label ni kuvuga yuko umwe asohoye interesiza kuri bose ucavuga ati ni ya label irimo naka nuko ubundi atasohoye bega ivyo nibishaka gutera ishari abari muri label naho basanga iyo muryango avuga ati iravana na kamere ku muntu hari umuntu avuga ati bakomeye amashundi kandi turi mu muryango kamere muri famille usanga umwana atunze undi yabuze agaca agira ati rabaho kamere ku muntu gatuma ibintu byose biba ariko imbere je nashimye cyane muri label ya Empire Avenue kuba imbere yo kuburirimbya asohoka tugira nka nk'imyaka nk'ibiri yo kumenyana no kumwumvisha ivyagiye akumva ko agiye mu muryango atari byo akumva akamenya n'ivyo agiye gukora n'ivyo azokora n'ivyo akwiye kwihanganira cyangwa kutihanganira bega hajya label ibayeho ni iki gishaka gukingira umuririmbyi hariho label ishaka kugura umuririmbyi kugira ngo imuzimye ntasuye kuboneka ntasuye kuba wa wundi bazi mbega mu masezerano bayanditse hari byo mushaka kuvuga ati mu mwaka cyangwa mu myaka 20 banagusoye indirimbo 2-3 abirenze ko ashobora kwitura ubutungane igihugu kikamukingira birashoboka birashoboka amasezerano nico yabereyeho amasezerano ni byose rero twumvikanye ko mu mwaka nzobona sora indirimbo 3 ntibibe urumva
bica bigenda gute urwo rubanza aramande Label ishobora kuriha bivana n'amasezerano muba mwagirani ushaka kuvuga ati hajya muri Empire murazwi na leta Empire Avenue ni company ni label izwi na leta ifise everything kandi bashaka kubitanga n'amatax neza cyane buri kwezi tax yaba za kadiho yaba tax zindi z'ibikorwa bimwe tuba dukora ni ngombwa dukora tumenyereye abarundi b'abacuruzi bacuruza inzoga bagacuruza imiduga bagacuruza amazu mbega nk'umuntu afise udufaranga ashaka kuja kuinvestisa canke guvyaza umusaruro muri Label atazi igera ikora ubona ko yokunguka vy'ukuri inyungu zirahari no babwira nti urabona Label ya Wasibi reka dufate akarorero kuri Diamond Pascal n'umuririmvyi aboneka cyane kandi intambwe ziwe twageze amahirwe tugenda turazibona narabonye twarabonye ko mwarosera akajyo kuganira mwaramwakire mu gihugu murankumanya yo kuvugana nawe aranatwakira mu gihugu cya Tanzania no mu Tanzania abakiri sasa urabona hari umugwiza tunga yitwa Joseph Kusaga we yinvestishije muri Wasibi mu buhe buryo Diamond yagira créer les projets ati iyi projet ndi Diamond ndashaka gurisha icarico kwisinzima tiens we fata pourcentage zingahe nayifata zingahe okay ndi Diamond ndashaka kugira Diamond karanga okay we're mu businessman okay zaniyo noti urama pourcentage 20 wewe ufate 80 parce que n'umutayino wawe byose nibyawe je harimo izina gusa okay ndetse bana nakoze na radio television ijya Wasafi ni ya Joseph Kusaga ariko akaba ari share ntoya na percentage kubera izina rya Diamond kuvuga yuko umugwiza tunga arashobora kuzana amafaranga yiwe akagurisha izina ryitwa Empire canke Satbi nkuko ari hariho Ben Nice muri label hariho Benturo umwana ariko araza neza nkuko harimo Miserika urumva umuntu wese ashobora ikintu ciwe kimarka Miserika amakigurishwa kimarka Satbi kagurishwa kandi bikagenda neza kubera visibility y'umu artist iba ihari akenshi nsubiye inyuma ikintu gituma ama company ahomba ugasanga ahombesheje n'igihugu kubera company imwe ifise abakozi igihombi ihomvye n'imiryango igihombi igize ni tax kwireta ikorera baritaka ariko igituma biba kenshi utusanga akenshi company yinvestisa 100 million mu bikorwa vyayo ariko igatanga promotion budget promotion ya 50,000 ou 100,000 ou 1 million urumva niho bipfira ni ngombwa bife parce que nta promotion nta publicité kandi no gozana Chris Brown cyangwa muri imvyi wose nga muri inzu batabimenye ntibaza rero ico ni kibazo nico gituma shaka kuvuga ati shaka kuba mbona nkiyumvira ati loi de sponsor kubera iki yashizweho kwisi kwanza mbona ikingira cyane ama company kuko utanze sponsor nawe uragirirwa publicité ikongera kingira nabo bantu ibikorwa mva bwenge by'abantu ni nk'ayigiye ejo nabonye sponsor ibintu bikomeye cyane ako karagaciyemo kandi karavuzwe cyane nimbira yuko naho utagashitse ko katumye abantu birambura bakabona ingere ibintu biteza gutunganwa hariho kutamenya haro nuko umuntu atabazi ingene ibintu biteza kugenda ngira tuzohakuricirwa hanyuma twashaka nk'abatera imbere basimbiza turi mu mpera za kino gice ca mbere ca kino kiganiro Uburundi buraririmbaho Satbi yacanye igicaniro adusigurira icarico Label ikimaze akunguko karimwo yariko aranatubwira yuko n'abadasanzwe bari muri Label basanze bafise uburyo kujya bahora bakora izindi business bakagira ubundi bucuruzi bashobora kunguka yatubwiye ati umuntu arunguka koko mugabo kenshi bikunze gupfira muri publicité ati ufise umushitsi ufise urubanza mu rugo wasohoye umwana uragira cerekana ko habaye urubanza abantu bakabimenya ugatumira ama invitation nuko ego dusa n'abariko bararangiza ku bwawe ubona gute ama label yo mu gihugu cy'u Burundi mu myaka 3 5 10 imbere kwaza dusubire imyaka 3
10 inyuma kera nari muri label yitwa Bookiv Lab urumva nanje ndi ku rwego rwo kugira label umva ubonye ko usho imbere yo kugira empire harizo waciyemo izo zose urumva ibyo byose nivyigwa byashikanye hano kuko ko nibyo ndoko turakora no munsi abantu bariko barabibona nivyo bizabiri haro n'abashaka kuba bavuze bati uretse n'ivyo waranaciye n'ahandi henshi kubera iki ivyo bindi bya waciyemwo bitabandanije hama ubu kaburambiye urabona system z'akazi zigenda zihindagurika ari n'igihe abantu dukora ikintu mu kuyadapta ugatusanga turagikoze mu kuyadapta mu kuvuga ati twarakibonye aha ariko ntacyo tuzi neza urumva kasa nabigana urumva nivyo bishoboka ko birimwe mu bintu byatumye ntaguma mu label parce que mode de fonctionnalité ntiyari bwakomere cyane nk'uno munsi ni nkuko mode de fonctionnalité no munsi nitwagerejo abantu bazobona ko mode de fonctionnalité y'uno munsi y'ama label itari beta kurusha izoza no kuvuga yuko ibintu bigenda tugenda tuyadapta rero ari mode y'akazi ntiyari bwabe neza mu label imbere mu minsi iheze kumburi ari ibyo twabura ari ibyo tutumvikana abantu bize bagenda bariga ariko kuba tugenda twiga tugenda tumenya ibyo turi mwize ukitubwira iki kintu nta cari gihari mu byo namyemwo mu myaka yahera ni ibintu byinshi ibintu bya distribution no munsi ushobora kugira abarundi kenshi uravuga ngo muziki w'Uburundi ngo uzoba international ryari ariko kuba international bakiyumvira ko ari kuja gukora indirimbo muri Tanzania cyangwa n'ahandi ariko siko bimeze kuba international kuvuga yuko wishara ngaha ugira distribution office maison de distribution yawe igusanzariza umuziki wawe mu karere ka Afrika y'ubuseruko muri Afrika yose n'ahandi ikintu novuga kimwe ko kitari gihari nuko no munsi dushaka kwishara ngaha dufise abantu badupangira akazi muri South Africa no mu Bwongereza ivyo ndazi ko tuzobiganira mu kiganiro kizokurikira cyane cyane kuvyerekeye ingene ni navyo twaganira mu bindi biganiro twaganira mu ndwi zahera ariko ico kintu uvuga uti ubuye kirahari ntari naronse muri laba distribution ngomba kakiri gikomeye no musi indirimbo yanje ndayisoreka nko gushikana mu masoko no musi ndasora indirimbo Ventura sora indirimbo ikaja muri Apple ikaronka 20,000 streaming ikaja kuri RFI Afro Club indirimbo ikapurwa n'ibintu vy'ukurata nuko dusana bariko bararangiza kino kiganiro hariho ijambo tutogira tutabajije Sadbi tuhora tubona abantu bashaka kuba producer ku masene ngo mugere kugena mu ma event matandukanye biduga ndarondeye Sadbi ndarondeye umuririmvyi wundi nshaka ko dukorana igikorwa andungitse kwa manager andungitse muri label ivyo ni vyiza cyane si vyiza uko nukutamenya kuko nimba uno munsi twicaye ngaha kugira ngo tumenyeshe ibyo tuzi tuhiye abandi no ndetse no mu gitabo kiranda kiravuga giti ibyo uzi wewe bisangize abandi no kuvuga ko twe ibyo tuzi abo bandi ba promoter nimba ushaka kuba promoter w'igi producteur w'igikorwa runaka utazi yuko umuririmbyi aba agomba kuba afite manager utazi ko umuririmbyi kugira ngo muronke bice kuri manager ari n'abaririmbyi kugira ngo umuronke bice ku manager batanu none si moyo y'ukuzimba abantu iyo ni moye kwanza agaciro umuririmbyi we umwegereye ukamubona umuririmbyi aba n'umuntu kwanza kenshi aba ari cool urumva muri business rero kirazira kuba cool cyane kuko muri business n'umutima w'ikigongwe urica business rero umuririmbyi abafise umutima uri cool urumva arashaka no kukwemerera show we kavuga ati je reka ndabihebe savye no mugenzi wanje uriko haba ari umuntu yamwinvestishijemo amafaranga menshi ahebe kuyagaruza yagomba kuyagaruza none ni ryari muzokora ikintu kivuye ku mutima ico bita bonne action ndazi ko yigeze kuza muri anniversaire y'umuntu umwe ntavutse birashaka gushika ugakora igikorwa utiyumviye business manager na label bakabitahura byose mukagenda ata amafaranga agiyemo mukagenda kuraba umugwayi kwa muganga mukagenda ahantu mukagira charité
abaririmbyi ndetse mpuzamakungu benshi b'Winston bari bafise amafondasiyo yabo amafondasiyo akora ibikorwa ariko akaba afise fondasiyo yanje igiye gufasha abana muri Ethiopia. Mukiri kibazo novuga ati wewe hagize nk'umuntu akurondera canke akurondera manager canke boss wa label birashaka gushika akatahura umugambi ntasaba amahera na infra nuko twabikoze babikoze nuko dusa n'abarangije kino gice ca mbere ca kino kiganiro. Urakoze cyane kubona ko waduhaye umuco mu ijambo nigiki wumva twisigarije tutabaje ikibazo kuvyerekeye label vuga uti iki kintu sinogera ntakivuze kugira ngo abantu bashobore gutera iyo ntambwe gutaha. Nkuko nizera yuko label ya Empire Avenue ari label iteye imbere cyane mu bya mu mikorere myiza ya label koko ari ibintu tugomba kugenda twiga kubyerekeye streaming. Rero hageze ko twiga kubyerekeye streaming ni kuvuga uvuze indirimbo en direct apana YouTube, Spotify, iTunes, Boom Player n'ahandi. Aho hantu hari amafaranga menshi aruta aya YouTube. Abantu bakwiye gutangura kugira streaming kubera yuko streaming ni ituma indirimbo y'umuririmvyi yinjira muri Billboard, yinjira mu ma platform akomeye ya USA. Niyo uzubona ba Burna Boy binjiye muri Billboard n'abandi. Rero streaming ikwiye guhagurukirwa ndetse hagatanga ivyigwa byinshi ingene dushobora kuba twokoresha streaming. Urabona nk'ubu iTunes mu Rwanda yabahaye 6 mois yagusa kuvuza kubera iki kubera yinjize isoko muri mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nibatangura abaririmbyi amaboîtes amaki ahantu hose batangura kuvuriza kuri streaming indirimbo z'abaririmbyi zizoriha. Uzobona umuririmbyi rero akiri indirimbo ni naco kiganiro utubikiye tuzoganira mu buryo burambuye. Turagushimiye cyane Sabi ego kuri kino kiganiro dushikirije wakoze kubakira kandi dushimira na justice ya muhinga bw'ivyuma na Reno batumye kuri televiziyo ari abari kwadukurikira kuri Instagram ya Radio Isanganiro eka na Facebook duti nuko murakoze bye bye. Cyari kiganiro twako turavuga kuvyerekeye labo yaga bisiguriki yaga ni slogan ugati yaga vuga vuga yaga nuko rwose.